kuri wa 21 z'ukwezi kwa kabiri i Moscow ku mugwa mukuru w'Uburusiya, Perezida Vladimir Putin yashikirije ijambo ridasanzwe mu bihe bidasanzwe aho umwaka ugiye kurangira iki gihugu gitanguje ibikorwa vya gisirikare muri Ukraine. Ni kuri itariki nyene y'igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023, Perezida Vladimir Putin ndetse n'igihugu c'Uburusiya cemeje ku mugaragaro ko cemeye nk'ibihugu intara za Ukraine, za Luhansk ndetse na Donetsk. Tugiye kugaruka rero kuri bikuru mu ijambo ryamaze isaha n'iminota 53, tugenda kurabira hamwe ibikuru vyari muri iri jambo kuko nitwo riheza ryose, ariko tukaza kuja cane kuri bikuru. Reka banze ndagusaba ugire subscribe niba utarabikora, ugire share, like na comments, vyoba vyiza. Reka rero tugaruke kuri ino jambo. Ni jambo rije inyuma y'umunsi umwe gusa Perezida Joe Biden akoze urugendo rudasanzwe muri Ukraine, urugendo rwaje giturumbuka kuko bitari vyitezwe. Ni urugendo kandi yasize yemereye Ukraine kuyiha ifashanyo ya miliyoni zishika $500 z'amadolari ya Amerika mu bijanye n'ibigwanisho, aho kino gihugu cemeye ibigwanisho haba vyo mu mazi haba vyo mu kirere kugira ngo kino gihugu ca Ukraine kibandanye gihangana n'Uburusiya. Ati none Perezida Vladimir Putin yashimikiye kuki kuri ino jambo yashikirije. Perezida Vladimir Putin yashimikiye cyane ku kwikura amasezerano y'Uburusiya, amasezerano yiswe START. Muri kino kiganiro turaza ko yagaruka ko tumenye kandi nuko yari yubatse. Yashimikiye kandi ku butunzi, intambara n'ibikorwa vya gisirikare bidasanzwe by'Uburusiya muri Ukraine, uko uburengerazuba buraba canke bufata akateka kazi na muntu. Reka rero turirambure neza na neza. Ni ijambo yashikirije imbere y'inama nshingamateka kuri wa kabiri n'abakuru ba gisirikare, birumvikana nk'igihugu kidasanzwe c'Uburusiya aho igisirikare gifise ijambo ridasanzwe. Putin yemeje ko yikuye amasezerano ya START. Yagize ati ndemeje ko kuva ubu Uburusiya bwikuye amasezerano y'ibigwanisho START gira gatatu, Strategic Offensive Army Treaty. Amasezerano ya START yari yasinwe na Perezida Barack Obama wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Dmitry Medvedev mu 2010, akaba yaratanguye gushigwa mu ngiro rero mu mwaka wa 2011. Vyo bitegekanijwe ko aya masezerano yongera gusinwa mu gushasha kuwa 4 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2026. Aya masezerano ashingiye ku kugenzura ko buri gihugu hagati ya USA no kuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya bitarenza ibigwanisho 1550 ruhonyangane, no kuvuga nuclear strategic warhead, ndetse n'ibisasu birasa kure vya long range missile canke se na mabombe. Muge ugize n'abantu 18 niwo wategerezwa buri mwaka kugenzura yuko aya masezerano buri gihugu kiriko kirayakurikiza. Uburusiya ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abashakashatsi bemeza yuko ibice 90% vy'ibigwanisho ruhonyanganda bibarizwa ku butaka bwabo. Putin kandi yemeje ko ibihano Uburusiya bwashiriweko n'ibihugu vy'uburengero ko vyakoze ko abo mu bihugu vy'uburengero nyene gusa, aho kwibaza yuko vyakozwe ko n'Uburusiya. Perezida Putin yagize ati ibihano badushiriye ko bwari uburyo bwo gusinzikaza abanyagihugu bacu, ariko barihenze cane kuko vyatumye mu gihugu ndetse no mu bihugu vyabo iduga ry'ibiciro birenga cane. Mu 2020 dufatiye nk'akarorero, PIB yaragabanutse ibice 2.1 kwijana, ariko bo yamanutse ibice 20, yamanutse 20 n'ibice no gushika ku 22. Perezida Putin kandi yemeje ko mu 2024 ubutunzi buzoba bwifashe neza, aho yemeje yuko n'imiburiburi ibice 80%
vy'amabarabara bizoba biri ku rugero kwiza ndetse vyubatse neza. Perezida Putin ntiyihanganiye uburayi na cane cane Ubwongereza na cane cane idini ry'Anglican ko ryemeye ubutinganyi. Ati bagomba kwica kahise, bica imico, bica orthodox y'Uburusiya ariryo shengero ryacu. Raba ivyo bariko bakora n'abantu babo, kwica imiryango, imico n'akaranga, bica uruvyaro, basaba ko haba ubutinganyi, abapadiri barongorana n'abandi. Vyaramenyekanye Abangirikani bifuza gushiraho icifuzo cyo kunganitsa ibitsina n'imbere y'Imana. Amamiliyoni y'abanyaburayi baravyumva ibi, nukuri ukwemera kugeze ku mushiro. Aya n'amajambo Putin yashikirije asa n'ayanegura cane ko idini rya Anglican ryemeye kubakana kw'abasangiye ibitsina. Putin kandi yongeye kwemeza ko ibihugu vy'uburengero arivyo vyatanguje ino ntambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine. Yagize ati ibihugu vy'uburengero nivyo vyatanguje intambara, twebwe twaje tuje kuzimya umuriro badometse. Erega burya ibihugu n'abanya Ukraine bamwe ntibitayeho ineza y'igihugu cabo, ahubwo bashaka gufasha ikindi gihugu bakoresheje Ukraine nka base militaire yo gutera Uburusiya. Igihe cose bazoguma barungika ibigwanisho muri Ukraine, niko natwe tutazotezura gukingira igihugu cacu n'agateka kacu. Perezida kandi yagarutse ku kibazo ca Donbass, aho avuga ati buke n'intambwe ku yindi tuzokuraho akabazo katanguye mu 2014. Abanyagihugu bo muri Donbass batanguye bagwanira agateka kabo n'ubutaka, bagwanira ururimi rwabo. Baragwanye badatishika intege, baragwana n'ibimwenyi vya Kiev. Bari bazi ko uko bizogenda kose Uburusiya buzoza kubatabara. Twakoze ikibereye mu gutorera umuti iki kibazo haba amahoro. Twagerageje kuyaga kuri iki kibazo mu mahoro, gusa hari ukundi kuboko kunyegeje inyuma tutabona. Aya majambo Putin bisa n'ushimangira yuko uko kuboko batabona ari uburengerazuba ndetse n'ibihugu vya NATO canke ibigize OTAN. Ku butaka bwafashwe, Putin we yemeza ko bugiye kubakwa ku rugero rudasanzwe, aho yemeje yuko bazokubaka, batanguye kuganira n'abantu ba hafi imijanye n'ubutunzi kugira ngo basubire kunagura ubutunzi bahereye kuri Azov nk'uko babikoze muri Crimea. Aya masezerano ya START yavugishije abantu benshi, aho nk'umunyamabanga mukuru mu gisirikare cyo kugwaniriza umwasi hamwe Jens Stoltenberg ari kumwe na Dmitry Kuleba hamwe na Joseph Borrell. Dmitry Kuleba musanzwe muzi ko ari umushikiranganji w'ubumwe, ubushikiranganji w'imigenderanire ya Ukraine n'amakungu, yavuze yuko uku kutubahiriza aya masezerano kwa Putin no kuyikuramwo vyerekana yuko igihugu c'Uburusiya kiriko kirondera guteza intambara ku rugero rudasanzwe kure cane. Aya ni amwe mu majambo menshi Perezida Putin yashikirije ku ntambara imaze imisi ibica bicika muri Ukraine, ariko kandi n'ijambo ryari ryitezwe cyane nk'uko asanzwe bikora ku igenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2022, naho yarashikirije ijambo nk'iri ryatumye igihugu ciwe inyuma y'imisi 3 gusa itanguza ibitero bidasanzwe muri operation special yatanguye muri Ukraine. Ngaya rero amakuru twabateguriye uno munsi, ariko nitwogena tutavuze ayandi makuru agenda avugwa kuri uno munsi wa 363 y'intambara Uburusiya bwatanguje muri Ukraine. Human Rights Watch ivuga yuko muri Kramatorsk ibihugu tero vy'Uburusiya vyishe abasivile bashika 68. Hanyuma ku yandi makuru nuko Perezida Joe Biden kuri ubu abarizo mu gihugu ca Pologne, aho yagiye gushigikira ndetse guhimbaza umwaka uheze igihugu c'Uburusiya gitanguje ibitero bidasanzwe muri Ukraine. Muri kino gihugu umenya yuko Pologne bitikanijwe yuko abonana na Andrzej Duda, umwe mu bakuru b'igihugu bashigikiye bidasanzwe Perezida
Volodymyr Zelensky. Reka ndabashimire rero, kanabashimire ko twabanye neza, ndabasabira mugire subscribe kuri channel YouTube yacu, musangize video ndetse mukore vyose. Ariko reka tubandanye n'amakuru makeyi, nuko umwami w'Ubwongereza King Charles yagendeye abasirikare ba Ukraine i Wiltshire aho bakorera imyimenyerezo ya gisirikare. Reka rero tubashimire n'agahwane, muragize neza, tuzongera.